iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu, abadepite, abasenateri n'abajyanama b'amakomine. Abaturiye umujyi wa Rubavu mu Rwanda na Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, barasaba perezida uzatorwa muri Kongo kugabanya amakimbirane hagati y'ibihugu byombi yagize ingaruka ku bucuruzi bwabo. Hari igihe ujyana ibicuruzwa byawe mu gihe bitabashije kurangira ukasiganwa n'amasaha yo gutaha. Muri uko gucuruza umuntu yihuta bishobora guteza umuntu igihombo. Urukiko rwo mu Bubiligi rwaraye ruhamije ibyaha bya jenoside abanyarwanda babiri baba muri icyo gihugu, Serafin Twahirwa na Pierre Basabose. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12. Ayo makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'umugwi ujejwe amatora yatangaje yuko igikorwa cyo gutora kizobandanya gushika ku munsi w'ejo, inyuma yo kubona yuko catevye gutangura hatari hake. Denis Kadima yatangaje yuko muri iyi minsi ibiri heze habaye kugerageza incuro zirenga 3,000 kwinjira muri za mudasobwa z'umugwi ujejwe gutunganya amatora, ariko ngo ntivyakunda. Ku mugwa mukuru Kinshasa, igikorwa cyo gutora catevye gutangura hamwe no mu buseruko bw'igihugu, aho abantu bagize ibibazo byo gusanga amazina yabo atari ku ntonde biyandikishije ko gutora. Perezida Felix Tshisekedi ariko arondera kwitoza kuyobora igihugu mu kiringo kigira kabiri, mugabo ariko ahiganwa n'abandi bagera kuri 18. Aba ni bamwe mu bashoboye gutora mu mujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru. Gutora ni ikintu cy'ingenzi kuko ari inshingano z'umuturage kandi ni umuturage wa Kongo. Uyu munsi turi gukora amahitamo azagira ingaruka kuri Kongo mu myaka 5 iri imbere. Ariko twe nk'abanyagihugu, ariko nanone bakunda igihugu, ni ngombwa ko twuzuza izi nshingano zo gutora kugira ngo igihugu kibone abayobozi bakora cyane bazatuyobora mu myaka 5 iri imbere. Mfite icyizere muri Seni, akanama k'igihugu kigenga gashinzwe amatora, kuko muri iki gihe ibintu bisa n'ibiri mu buryo. Ubwo rero ibyo Seni izatangaza byose tuzabyemera kuko dukunda igihugu. Ishirahamwe ry'abagira neza Save the Children rimenyesha yuko abana bagereranywa mu bihumbi 350 muri Sudan bageramiwe n'ivyago byo kwicwa, gukomeretswa canke guta izabo muri Wad Madani, aheruka intambara hagati y'imigwi ihanganye. Save the Children ivuga yuko imiryango itewe ubwoba nuko abana b'abakobwa bashobora gufatwa ku nguvu canke bagafatwa ingwati. Wad Madani ni igice kiri mu manuko bw'umugwa mukuru wa Khartoum, cahora gikoreshwa nk'icicaro gikuru c'ibikorwa by'amashirahamwe y'abagira neza kuva injyane zitanguye muri Sudan mu kwezi kwa 4. Abategetsi bavuga yuko gushikirwa kwaho bishobora gutuma igisata c'amagara y'abantu muri Sudan gikwama. Ibihugu vyakira ibitigiri vyinshi vy'abimukira mu bumwe bwa Buraya byashimye umwumvikano washitsweko mu ntumbero yo kugabangana mu buryo buringaniye umutwaro w'abimukira n'abagana ivyo bihugu baja gusaba ubuhungiro. Mu bihugu vyashigikiye uwo mwumvikano harimo Ubutaliyano, Ubugereki na Espanye. Ibihugu byafashije kugira ngo haboneke integuro y'amategeko azoca mu nama nshingamateka n'inama y'ubumwe bwa Buraya mu mwaka uza kugira ngo yemezwe. Inkuru ya Dani Eberhard muyishikirizwa na Nina Iradukunda.
uwo mwumvikano wari umaze imyaka uganirwa ko na benshi mu bategetsi b'ibihugu vya buraya bawakiranye ikivange c'amarangamutima arimwo kuwishimira, kwiruhutsa no gutangara. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'Ubutaliyano yavuze ko ibi bisobanura ko ibihugu biri mu marembo y'uwo mugabane noneho bitacumva ko bikiri vyonyene muri iki kibazo co kwakira bimukira. Kimwe mu bikuru biranga uwo mwumvikano nuko ibihugu vyose vy'ubumwe bwa buraya bizofasha ibiri ku nkengera z'umugabane aho abo bimukira bashikira, haba kubakira canke gutanga amafaranga agenewe kubakira. Ufise intumbero kandi yo kunyarutsa guhuza amategeko agenewe guhakanira abasaba ubuhungiro canke kwimura ku nguvu abananiwe kuronka ubuhungiro. Ariko si bose banezererewe n'uwo mwumvikano. Hongiriya yawanse ariko nishobora kubuza ibindi bihugu kuwemeza. Hari n'umugwi w'amashirahamwe avugira abimukira yawiyamirije avuga ko utazorokora n'ubuzima bw'umuntu n'umwe. Leta ya Ireland yiyemeje gushira imbere y'intahe ya sentare y'ubumwe bwa buraya ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu igihugu c'Ubwongereza kubera umugambi wa leta y'ico gihugu wo guhindura uburyo ubwicanyi bumaze imyaka 30 bwarakozwe muri Ireland ya ruguru bukorerwa amatohoza. Uwo mugambi ubuza itegeko ry'Ubwongereza riteganya gushinga umugujejwe gutanga ikigongwe c'ikivunga ku bantu bari mu nzego z'umutekano n'iyindi migwi yafashe igisirikare hamwe buramuka bafashije mu matohoza. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Ireland Michael Martin avuga yuko iyo nteguro y'itegeko itemerwa n'imiryango yabuze muri ubwo bwicanyi bwadutse mu myaka y'igihumbi 1960. Ikindi kandi ngwiburizamwe n'izindi nzira za politike zofashije kurangiza iki kibazo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Sentare y'i Paris mu Faransa yakatiye umunyarwanda Sostene Munyemana gufungwa imyaka 24 kubera uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda mu gihumbi 1994. Inyuma yo gusuzuma ingingo mu gihe c'amasaha hafi 15 kuri wa gatatu, sentare yafashe ingingo yuko Munyemana ahamwa n'icaha ca jenoside, ivyaha vyo guhohotera kiremwa muntu no kugira uruhara mu mugambi wo gutegura ivyo vyaha. Munyemana yari muganga w'ingwara zo mu myanya yo kwibaruka z'abagore mu bitaro vya kaminuza i Butare mu majepfo y'u Rwanda mu gihe ca jenoside yabaye mu gihumbi 1994. Uyu muganga w'imyaka 68 akomoka Gitarama hagati mu Rwanda, akaba amaze imyaka 29 aba mu Faransa. Urubanza rwiwe rwamaze indwi zitatu rukaba rwabaye nyuma y'ikirego catanzwe mu gihumbi 1995 mu muji wa Bordeaux mu majepfo y'Ubufaransa. Abamwunganira mu mategeko bavuze yuko bazokunguruza kuri iki cemezo. Uwahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati wa Pologne Mariusz Kaminski n'icegera ciwe bahamwe n'icaha co gukoresha nabi ububasha bahabwa n'igihagararo cabo mu mabanga bari bafise, bahanishwa imyaka 2 y'umunyororo na sentare i Warsaw. Ariko ikigongwe bari barahawe n'umukuru w'igihugu gituma ishigwa mu ngiro ry'iki gihano rigorana. Bari bagirijwe icaha muri 2015 aho vyagaragaye yuko bari kwisonga mu gufindafinda icaha ca ruswa kugira ngo basige iceyi umunyapolitike batavuga rumwe. Barababariwe na Perezida Andrzej Duda imbere gatoya yuko umugambwe Law and Justice Party wegamiye ku matwara y'Iburyo uja ku butegetsi uyo mwaka nyene. Bompi barabandanije gutwara. Kaminski akaba yongeye gutogwa mu matora ya bose mu kwezi kw'icumi, naho umugambwe wiwe PSI utashoboye gutsinda amatora. Jack urakoze Florentine Kwizera. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biriwe mu matora rusangi, abantu bashika hafi miliyoni 44 bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine. Aya matora yaranzwe no gutangura atebye henshi mu gihugu, harimo no ku murwa mukuru Kinshasa. Naho mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari mu kanya twavuganye kuri telefone, ari kuri bimwe mu biro by'amatora aho i Kinshasa, mazatangura hambwira uko bimeze.
Ego Jacques, aha tuvugana ndi ku biro vy'amatora biri ku ishuri ryitwa Atene de la Gombe, ni muri komine ya Gombe nyene ku mugwa mukuru Kinshasa. Niho hari ibiro bikuru bizokwegeranizwamwo amajwi y'abatoye muri iki gisagara giharurwamwo abantu batora barenga miliyoni 5 mu gihe abakibamwo bo bagereranywa kuri miliyoni 12. Utuvugana rero abantu barabandanya gutora nubwo mbona atari benshi cyane ariko baracariho imbere y'ibiro vy'amatora. Kanatsinda birumvikana gutora byatanguye bitevye hamwe nyuma y'isaha imwe ahandi isaha irenga, hari naho amasaha yabaye menshi. Hanyuma gushika naho rero umuguje w'amatora seni wavuze yuko aho hose babanje gucerwa mu gutangura amatora aza kubandanya gushika amasaha agenewe gutora, nuvuga amasaha yose hamwe 11 akwiye, no kuvuga utanguye gutora saa 2 zo mu gitondo wongeye ko amasaha 11 baca barangiza isaha imwe y'ijoro. Hano rero urumva baracyariko barabandanya batora. Hanyuma muri ivyo biro by'amatora aho uri hanatoreye na bamwe mu bitoza mu mwanya w'umukuru w'igihugu? Ego Martin Fayulu na Denis Mukwege niho batoreye hakiri kare imbere ya saa 6. Bombi banavuze ingene bababajwe nuko gucererwa hamwe n'akajagari karanze aya matora, haba aho batoreye nyene canke haba n'ahandi mu gihugu nk'uko babivuze. N'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi, umukuru w'igihugu hasanzwe mu ntango twari twabwiye yuko nawe nyene aza gutorera ngaha, ariko mu nyuma byavuye bimenyekanye yuko yahinduye akaja gutorera mu kindi kibanza, we mbere akaba yatoye kuri uyu muhingamo. Hanyuma Prime, ahandi mu gihugu wamenya uko byagenze? Ego nobanza kubwira yuko umwe mu bandi bakomeye mu bitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Moise Katumbi yatoreye mu gisagara ca Lubumbashi c'intara ya Katanga mbere yigeze gutwara. Icyaranze aho hantu rero nuko abatora baje ku bwinshi cyane ugereranije no ku murwa mukuru Kinshasa. Naho nyene habaye tugorane nk'utw'amamashini yo gutora canke abibura ku ntonde, ariko muri rusangi abantu bavuganye na BBC batumbereye aho hantu bavuga yuko byagenze neza. Uretse rero ku gucererwa no kugurura ibiro vy'amatora n'izindi ngorane z'amamashine, ahitwa Bunia ni mu ntara y'Ituri ko hari abantu baherutse guteshwa izabo kubera umutekano muke, basabujwe no kuba umugwi ujejwe amatora utabatunganirije gene botora kuko bari yandikishije, hanyuma baca baronona bimwe mu bikoresho vy'amatora. Hanyuma kuri gahunda y'amatora ibyayavuyemo bizamenyekana ryari? Ku kirangamisi c'amatora ivyayavuyemwo vy'imfatakibanza bitegekanijwe kumenyekana itariki 31 uku kwezi kwa 12, hanyuma vyemezwe na sentare yubahiriza ibirwa nshingiro itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Umukuru w'igihugu yatowe nawe acarahira itariki 20 uku kwezi nyene. Prime ndi ku magenge, reka noneho tujye mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu, hano imbibi n'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturiye iyo miji bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barasaba perezida uzatorwa muri Kongo kugabanya amakimbirane hagati y'ibihugu byombi no kongera koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu myaka yashize umupaka wa Petite Barrière uhuza Rubavu mu Rwanda na Goma muri Kongo wari umwe mu mipaka inyurwaho n'abantu benshi cyane mu karere, ariko nyuma y'ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda na Kongo umwaka ushize, abayobozi ba Kongo bafashe ingamba zo gufungura imipaka yayo amasaha atarenga 8 gusa ku munsi. Ibyo bikaba byarashegeshe ibihumbi by'abacuruzi bato n'abacuruzi baciriritse bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yaduteguriye inkuru ikurikira. Muri rimwe mu mabagira akomeye y'inka mu mujyi wa Rubavu, ni mu gitondo cya kare, harimo ibikorwa byinshi bitandukanye byo gutegura ubucuruzi bw'uyu munsi. Twahirwa Janvier akuriye imirimo muri ribagiro. Hafi 60% izo tubaga zijya hakurya muri Kongo. Hari igihe ujyana ibicuruzwa byawe mu gihe bitabashije kurangira ukasiganwa n'amasaha yo gutaha. Nuko gucuruza umuntu yihuta bishobora guteza umuntu igihombo. Hari igihe umuguzi ashobora kwihagararaho nawe wabona ko amasaha gucitse, bikaba ngombwa ko ibicuruzwa wajyanye ubitanga ku giciro kiri hajya ari cyo cyose ko nta yandi mahitamo. Imibare itangwa n'urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda igaragaza ko mu gihe cyashize kuri uyu mupaka wa Petite Barrière nibura hanyuraga abantu basaga ibihumbi 90 b'impande zombi ku munsi, bagiye cyangwa bava mu bushabitsi butandukanye.
ariko kuva umwaka ushize ibintu byarahindutse nyuma y'uko Kongo ifashe icyemezo cyo gufunga umupaka wayo saa 9 z'amanywa. Nitwa Nigena Muhoza, curuza isamaki. Ducuruza muri Kongo twaraho nk'ibiro 50. Impamvu dutwara ibiro bikeya nuko amasaha bagize saa 9, amasaha yo gutaha. Kandi ni ukuvuga ngo iyo bigeze saa 9 ugifite isamaki ntago wemerewe kuzicisha ku mupaka uzigarura mu Rwanda. Toni z'inyama, amata n'amagi n'ibindi biva muri uyu mujyi byoherezwa i Goma buri munsi, mu gihe abacuruzi bo muri Kongo nabo baza kurangura ibicuruzwa mu Rwanda babitwara kubicururiza mu mujyi wa Goma. Ku baturage ba Kongo kandi benshi bakururwa n'uburyo bw'imibereho yoroshye muri Rubavu ugereranyije n'iwabo i Goma. Mimi nakimbia na sinifungie mpaka. Ukacha mbele yako? Mimi naacha, mimi naenda. Basi pale utafanya nini? Sitaenda mbio basi kufungia. Uyu yasigaranwaga n'amasaha yo gufungwa k'umupaka aho nari musanze mu kabari. Ibi ngo ntibyoroheye abakora ubushabitsi bw'utubari n'inzu zakira abashyitsi. Habineza Jacques numwe muri bo. Urumva niba abakiriya bari 85%, ubu ngubu bakaba noneho aribo babaye 15%. Hari ibintu byinshi byatugizeho ingaruka kubera yuko ibicuruzwa twacuruzaga ubu ngubu byagabanutse kuri icyo kigero. Kuvuga ngo niba umupaka uri buze gufunga saa 9, niba yarari kurya, niba yarari kunywa, ibyo bintu arabisaba vuba kugira ngo amasaha ataza kumufata. Hari icyo abaturage b'impande zombi basaba perezida wa Kongo uzatorwa. Uwatorwa wese nuko arebera mu buryo bwagutse, akarebera inyungu z'umuturage, ari ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Kufunga mpaka saa 9 ina hasara nyingi sana kwa pande zote mbili. Gufunga umupaka saa 9 ni igihombo ku bihugu byombi, si abanyarwanda gusa ahubwo no kuri twe abanyekongo. Ndifuza ko perezida uzatorwa azaha agaciro imibanire myiza. Inkuru ya Yves Bucyana, umujyi wa Rubavu. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres ni saa 10:46. Sentare yo mu Bubirigi yaraye ihamije ibyaha bya jenoside abanyarwanda babiri Serafin Twahirwa na Pierre Basabose mu rubanza rwasomwe mu gicuku cyo kuri no wa kabiri. Sentare yakubise intahe mu gahanga abo bagabo babiri aho yemeza ko bagirwa n'ibyaha bya jenoside, ibyaha byo mu ntambara, ibyaha byo kugerageza kwica babigambiriye, hakiyongeraho icaha cyo gufata ku nguvu cyagirizwa Serafin Twahirwa. Ibyo byaha bakaba babikoze muri 1994 mu Rwanda mu gihe ca jenoside. N'inkuru ya Majesté Barenga yari muri sentare ejo. Ubwo rubanza rwari rwitezwe gusoma isaha 9 z'umuhingamo, rwaciriwe amasahane yose kuko intaha yatanguye gusasa hafi y'isaha 2 z'ijoro. Nubwo rwabaye mu masaha akuze y'ijoro mu mbeho y'igikonyotsi, ubwo rubanza rwari rumazindwe mu mwiherero rwitabwe n'abantu isinzi bagizwe n'imiryango yabuze ababo, imiryango y'abaregwa n'ababirigi basanzwe, aho n'umutekano w'urucungerewe bidasanzwe imbere n'indani ya sentare. Umukuru wa sentare Elisabeth de Sadler niwe ubwiwe yisomeye ubwo rubanza rwarangiye hafi y'isaha 5 z'ijoro yifashishije icegeranyo c'umwiherero cari ku mpapuro nyinshi. Yavuze ko abaregwa bagigwa ivyaha. Mu kiringo c'amasaha 3 yagize ati: Serafin Twahirwa na Pierre Basabose barahamwa n'ivyaha vya jenoside yo mu 1994 mu Rwanda, ivyaha byo mu ntambara, kugomba kwica babigambiriye, hakiyongera ko icaha cyo gusambanya abagore ku nguvu batabishaka cyagirizwa Serafin Twahirwa. Uwo mukuru wa sentare avuga ko Twahirwa ari ibimenyetso sindamusiga byerekana ko yakoze ivyaha vya jenoside, ivyaha byo mu ntambara, kwica yabiteguye, gushuka interahamwe, kumara abatutsi no gusambanya abagore ku gahato batabishaka. Yagize ati: ntawo bideha, ibirego birakwiye ko Twahirwa yishe abantu batagira igitigiri abaziza ko ari abatutsi, ashishikariza interahamwe kwica abatutsi, yatanze ibigwanisho, aranafata abagore ku nguvu. Nayo Basabose yakoresheje uburyo yari afise mu kubiba urwango rw'abatutsi mu gutanga uburyo bugizwe n'amamodoka n'amafaranga yo kumara abatutsi mu 1994. Yabandanije avuga ko Basabose yakoresheje imitahe yari afise muri radio televiziyo Mille Collines yashika 600 by'amanyarwanda y'ico gihe mu kubiba urwango ku batutsi, aho gwiwe hagarikiye ubwicanyi, ahandagaye impembe interahamwe zivuye nizigiye kwica, aho n'imodoka ziwe zatwara ibigwanisho. Ku ruhande rw'abacika cumu barashima urwo rubanza
Ernest Sagaga yahoze arongoye ishiramwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru ku isi FIGE uno munsi arongoye umuryango Ibuka ishami ryo mu Bubiligi uhurikiyemwe abarokotse jenoside yo mu Rwanda ya 1994 yavuze ko bibaruhuye ku mutima nk'abacikacumu bo mu Rwanda. Twakiriye neza kubera yuko ibyaha bagabarirwaga n'ibyaha bikomeye cyane cya jenoside ibyo bikozwe mu ntambara haje abatangabuhamya benshi bavuga ukuri bavuga ibyo babonye none ubucamanza bwahamije abagabo bombi ibyaha baregwa ni inkuru nziza kuri twebwe kuko ihaye abacitse ku icumu ubutabera mu by'ukuri ari nicyo baba bategereje kuko ibyaha byakozwe nta gihano umuntu yabona kingana nabyo ariko igikuru ni uko ukuri kumenyekana abantu bagahanwa mu gihe bahamijwe ibyaha bakoze. Yamara uruhande rw'abaregwa bavuga ko ari urubanza ruhengamye. Jean Flamme aburanira Pierre Basabose yagize ati urusu rubanza ni nk'inamico ya FPR. Justice de vainqueur, ça veut dire que aussi bien le TPR que les justices nationales. N'ubutungane bw'abatsinze birasiguritse. Raba neza. Y'abasentare yashiriweho Rwanda TPR y'abamasentare yo mu Rwanda bakurikiranye abahutu gusa nta banywanyi ba FPR bakurikiranywe kandi barakoze ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi barabandanya muri Kongo. Abanyekongo hari ubutungane barahabwa hahanwa uruhande rumwe n'uwo mburanira n'umucikacumu. FPR yaramumaze ko biwe n'ivyiwe. Son père, des frères, il a tout perdu. Urwo rubanza rukaba rwamaze iminsi 40 ruburanywe i Buruseli mu Bubiligi rwitabwe n'ivyabona byababijana harimo n'ibivuye mu Rwanda. Rukaba rwamaze imyaka 16 mu matohoza kuko rwuguruwe mu 2007. Bikaba bitegekaje ko ku munsi wa kane sentare isubira gukorana kugira ihitemo igihano abaregwa bazohabwa. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango. BBC Gahuza Miryango ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza abateze amatwi BBC ay'imikino nyahereye mu Bwongereza. Rutahizamu wa Manchester City Erling Haaland niwe wegukanye igihembo cy'umukinnyi w'umwaka wa BBC nyuma yo gufasha Manchester City kwegukana ibikombe bitatu mu mwaka umwe. Uyu munya-Norvege w'imyaka 23 yatsinze ibitego 52 mu marushanwa yose mu gihe City yatwaye shampiyona y'Ubwongereza Premier League, igikombe gihatse ibindi ku mugabane w'Uburayi Champions League n'igikombe cya FA mu mwaka w'imikino wa 2022-2023. Haaland yegukanye igihembo cy'inkweto ya zahabu ihabwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona, aho yagize agahigo ko gutsinda ibitego 36 mu mikino 38. Nkivuga ku ikipe ya Manchester City yaraye itsinze ikipe ya Urawa Red Diamonds yo mu gihugu cy'Ubuyapani ibitego 3-0 ibona itike yo kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi mpuzamigabane. Ni ibitego byatsinzwe na Roy Braten witsinze ku munota 45, Kovacic watsinze igitego ku munota 52 na Bernardo Silva watsinze igitego ku munota 59. Mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri ku wa mbere ikipe ya Fluminense yo muri Brazil yabaye ya mbere ku mugabane wa Amerika y'Epfo yasezereye Al Ahly Cairo yo mu Misiri ifite igikombe cya Afrika itsinze ibitego 2-0. Bivuze ko Manchester City izahura na Fluminense kuri uyu wa gatanu bahatanira igikombe. Muri Afrika ikipe ya ASEC Mimosa yo muri Cote d'Ivoire niyo kipe yabaye ya mbere kubona itike ya kimwe cya kane mu guhatanira igikombe cyabaye ya mbere iwayo CAF Champions League. N'ubwa mbere kuva muri 2006 iyi kipe igera mu cyiciro cy'amatsinda. Mu itsinda ryayo rya B ASEC Mimosa ifite amanota 10 ikurikiwe na Simba yo muri Tanzania ifite amanota 5. ASEC ku munsi w'ejo yatsinze Jwaneng Galaxy yo muri Botswana ibitego 3-0, ni mu gihe Simba yo yatsinze Wydad Casablanca yo muri Maroc 2-0 umukino wabereye i Dar es Salaam. Subiye ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ikipe ya Nottingham Forest yatangaje Nuno Espirito Santo nk'umutoza wayo mushya, imuha amasezerano y'imyaka 2 n'igice asimbura uwitwa Steve Cooper wirukanywe n'iyo kipe. Cooper ejo yirukanywe nyuma y'imyaka 2. Nottingham Forest yatsinzwe imikino 5 mu mikino 6 ya shampiyona iheruka.
ubu ikaba iri ku mwanya wa 17 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Nuno Espirito w'imyaka 49 yatoje Wolverhampton na Tottenham yirukanwe n'ikipe ya Al Ittihad yo muri Arabia Saudite mu kwezi gushize. Umukino we wa mbere wa Premier League ni kuwa gatandatu Nottingham Forest ikina na Bournemouth. urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino havugwa hirya no hino ku isi. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye reka ibintu by'imikino mani, niba hari uwakuntumyeho mbwira, ariko niba ari bya bindi byawe bya kera rero bayi rwose nta mwanya mfite. Ngaho ibya kera se kandi biye byo gushaka kuntereta. Reka da, ni ubutumwa bwa murumuna wanjye Semana. Ngo nde Semana kuki sata kuntumyeho? Ibyo rwose nanjye narabimubajije, niko kumbwira ko baherutse kumwiba telefone igatakaza nimero zose. Yakuntumyeho ngo ikifiri. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore mwateguriwe kandi mugezweho na Yvette Kabatesi. Abana b'abakobwa babyara inda zitateganijwe kenshi bahurira n'ibibazo bitandukanye birimo gutabwa nabo babyaranye, kutamenya aho barega ngo abana babo bahabwe uburenganzira amategeko abemerera n'ibindi. Izi ni zimwe mu mpamvu Iribagiza Patience yashinze ikigo Afro Arc aho kigerageza kwegereza izo serivisi abazikeneye zibasanze iwabo. Twasuye hamwe muho bakorera ibyo bikorwa mu karere ka Karangazi mu ntara ya Nyagatare. Patience Iribagiza: kwa ko twari tumaze mu minsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, tugira ibikorwa byitwa GBV Mobile Clinic, by'umwihariko naho duzana abatanga service kuri tele kugira ngo umuturage abashe kuzibona byoroheje. Dufite RIB, dufite Sange, dufite Etat Civil wandika abatari mu irangamimerere ndetse n'amaje ukurikirana cyangwa se utanga ubujyanama ku bijyanye n'inkiko. Uyu munsi rero tuvuze kwakira ababyeyi n'abana, by'umwihariko abana babona izo service ndetse n'ababyeyi bakomeza kuganirizwa kujyanye n'ihohoterwa nuko bagira uruhare mu gukuza wa mwana kugira ngo bamurinde ryahohoterwa akenshi rikorerwa mu ngo. Abenshi muri aba bana b'abakobwa ntibaba bazi n'izo serivisi ko zibaho. Iyo bahamagawe rero barabanza bakaganirizwa babwibwa uburenganzira bwabo. Mwabibonye ukuntu kurera bivuna? Narabibonye. Mwarabibonye uburyo kubyara imburagihe ari bibi, bikwicira n'amahirwe. Ese muzi ko muziye ku gihe twabarinda no kubyara imburagihe? Murabizi ko dutanga imiti ibakingira n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nyuma y'ibiganiro twaganiriye na bamwe mu bana b'abakobwa babyaye batarabiteganije. Nabyaye mfite imyaka 15, umubane inda aratoroka, imbaho mu buzima bushoboka. Mwana ngana gute ubu? Bafite nk'imyaka 8. Umwana wawe saranditse mu mwanga w'imerero ubundi? Ntabwo yigeze yandikwa, njye naragiye bambaza byinshi ndabihorera. Bakubaza ise? Kandi narinze izina rye rimwe ryonyine, nta rindi narinze. Ntabwo wari uzi se ko izi serivisi zitangwa ku mirenge n'ahandi? Ntabyo narinze kubera ntabwo nkunda kuba mu mudugudu kuko mba nagiye gushaka ibi byabeshaho umwana wanjye. Uyu munsi urumva ayo makuru umenye uzayakoze iki? Njye nabisugukura rwose, nanamubonye wenda bakamfasha, akamenya ngo arishyurira umwana mituweli, akamwishyurira n'ishuri. Nibyo binangora kuba umwana wanjye aza akanasaba n'ikintu na kimwe nkakibura. Imyaka 19. Byagenze gute? Baragushutse? Yaranshutse nigaga turonkomye maze gukora icya leta. Ntabwo kubyakira byanyoroheye kuko nahisemo gukomana inzu Kigali ndicumbikira mbaho nabi, nza kugaruka mu muryango iramfasha kuko papa bisa nanyanga. Ntabwo muvuga n'ubu? Ngo yaranyanze nta kintu na kimwe yamarira, nta habe na kimwe. Hano kuba wamenya aya makuru yuko batanga izi serivisi byakumara iki nyuma yo kumva ibi biganiro? Byanejeje cyane kuko hari byinshi nahigiye tukagira ibyo twirinda, nabonye isomo. Uretse ibikorwa, ikigo Afro Arc
kibitegura kinafasha kunga aba bana babyaye inda zitateganijwe n'ababyeyi babo, aho usanga kenshi barabirukanye bamaze kumenya ko batwite. nk'urugero nk'abana umwanya utubanye muto ntaho turangije icyo kiganiro cy'abagore. Ano makuru rero yarahagarariwe na Nina Iradukunda. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Muramukira. Thank you.